Turashima kandi turakenguruka ukugira neza kwayo, uko bukeye uko bwije twama tubona ariyo ituzigama. Nawe aho uri ndizera urabona ukugira neza kw'Imana. Ni nayo mpamvu ata kintu na kimwe cokubuza guhimbaza no gushima Imana. Wame ushima, wame ukengurukira Imana uko bukeye uko bwije, niyo igenda itubeshejeho, niyo igenda ituzigirira neza, niyo igenda ituzigama, niyo igenda idutsindanishiriza. Ntihagire ikintu na kimwe kizokubuza kwama uhimbaza Imana. Nawe ico ndaguhamagarira kwama uyubaha, ikibazo ugize uyicereka kuko niyo ishoboye vyose. Imana ituzigama, Imana itugirira neza, Imana itwitwararitse, Imana izi ivyo dukeneye vyose ikabiduha. Icubahiro cose kibandanye guhabwa Imana ubugira kandi. Nawe ikugiriye neza, nawe ikuzigame, nawe igutsindanishirize, nawe irushirize kukwitaho. Mwari kumwe na Gedeon Niyorugira, abakunda cane kandi abubaha. Nawe utari bwafyonde subscribe, imbere ya vyose tubanje gushimira wewe wafyonde subscribe, wemeye kubana natwe kw'ino chaîne ya YouTube. Nawe utarabifyonda, Imana igushoboze ushobore nawe gufyonda subscribe. Hari igihe ushobora kureka gufyonda kubera utabimenyereye, ariko niwahura n'umuntu azi akwereka ko ugiye gufyonda, ufyonde subscribe kugira ngo wigumanire natwe kw'ino chaîne ya YouTube. Turabaha ikaze mwese, nubwo muba muri ibihumbi n'ibihumbi, murakwirako. Muze tuganire kugira neza kwayo, muze tuganire kugira neza kw'Imana ku munsi ku munsi. Imana ikugirire neza, Imana irushize kukwitaho, Imana irushize kukurwanirira. Icubahiro cose, guhimbazwa, gutazirwa, birushize guhabwa Imana igenda ikugirira neza, igenda ikuzigama uko bukeye uko bwije. Mugire ibihe vyiza, Imana ikugirire neza nawe. Aho uri hose wame ushima ukengurukira Imana uko bukeye uko bwije. Ni Imana igenda ituzigama, Imana igenda itwitwararitse, Imana igenda itugirira neza, nawe ikugirire neza. Imbere ya vyose tubanze gushima Imana ubugira kandi tuyikengurukira kugira neza kwayo. Nawe aho uri hose ivyo ugenda ucamwo vyose umenye ko ari Imana igenda ikuzigama, igenda ikuzitirira. Kugera nino saha na kano kanya umenye ko ari ubuntu bwayo yakugiriye. Ntaco kubuza rero gushima ukengurukira Imana. N'umwanya mwiza wo gushima umuntu akenguruka ubugira kandi. Ku mazina nitwa Niyorugira Gedeon, uw'Imana yagiriye ubuntu. Nayo mpamvu ino saha na kano kanya wumva nkivuga nkihema impwemu z'abazima, n'ubuntu nagiriwe n'Imana. Nawe utari bwafyonde subscribe kw'ino chaîne ya YouTube, turaguhaye ikaze kugira ngo ubandanye uhezagirwa n'ibiza birahaca. Fyonda subscribe kugira ngo nawe urushirize kubana nacu. Imana iguhezagire wewe ushobikora, kandi Imana ikugirire neza, iguhe ico umutima wawe wipfuza. Ico ukeneye cose ugisaba Imana, Imana irakigukorera. Ni Imana igabira bose ata n'umwe icaguye. Aho uri hose ivyo ucamwo vyose uvyereke Imana, niyo ishoboye vyose. Nta kintu na kimwe naba nabivuze kinanira. Ico uyeretse cose iragigukorera. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwiteho, irushirize kukurwanirira, irushirize gutsindanishiriza. Uri mu bibazo bitandukanye uvyereke Imana, niyo ishoboye vyose. Imitwaro ufise, ingorane ufise ukigenda ucamwo, uzereke Imana ishoboye vyose kandi igabira bose ata n'umwe icaguye. Ni Imana igwisha imvura mu babi n'abeza. Ni Imana idacagura, twese iradukunda. Yanka ico yanka gusa ni icaha. Nawe witandukanye n'icaha, ibone kugukunda. Ni Imana ishoboye vyose, ata kintu na kimwe kinanira. Nico nariko navuga. Icete Pawulo yandikiye Abitesalonike ba mbere, igice ca 5, usomye kuno murongo w'12, naho hari amajambo meza atubwira ati